INGOMAG. Mwaramutse turabaramukije bon turi imbere ya stand 160 tugira tumenye exactement ivyo bafise abaribo mugume muri connecté tumenye plus kuri bo. Mwaramutse cyane mumeze neza yego ni mpore twabonye beaucoup d'orange turabona beaucoup de jaune turabona du blanc est-ce que mwotubwira exactement abo muri yo? Ego twe turi muri abantu bo mu ishyirahamwe SOCOPA. SOCOPA risanzwe rihingura ibirimwa iryo shyirahamwe SOCOPA rikaba risanzwe rihingura duhereye ku bitoki rirahingura imitobe ivuye mu gitoki rirahingura inzoga izi zisanzwe zivuye mu gitoki tukongera tugahingura n'umuvinyu twovuga uvuye mu gitoki insongo imeze neza. Hanyuma ibindi duhingura turahingura nkuko mwabibonye ipiripiri nayo nsubi nyuma gatoya izo nzoga tuzihingurira mu Ruyigi. Hanyuma ipiripiri nayo tuyihingurira aha muri Maramvya komine ya Gihanga. Hanyuma ikindi duhingura turahingura itomate izo nazo tuzihinguramo sauce tomate bimwe mutari musanzwe mumenyeye cyane ngaha ariko turafise sauce tomate zimeze neza zihingurirwa mu cibitoke. Turafise kandi ibindi duhingura ari ubuyi bumeze neza bw'abana canka bw'abakuze buhinguye ku buryo bwa kijambere mbere harimo novuga ingaburo zimeze neza navyo nyene tubihingurira aho Imaramvya. Turahingura kandi ifu y'ibigori tuyihingura muri bamwe bavuga ngo ni sembe ifu yera cyane y'ibigori. Tukongera tugahingura kandi ni umuceri nawo nyene tuhingurira Igihanga. Ivyo nivyo novuga kuri uno mwanya dufise ngaha dusanzwe duhingura uretse ko dufise n'ibindi tutashoboye kuzana ngaha dusanzwe duhingura ariko muri kano kanya ivyo nivyo dushoboye kubereka. Turumva mufite ibintu byinshi bifitiye akamaro umuntu. Est-ce que mutubwira agaciro canke ingene umuntu yobashikira kugira bironke? Bon jewe kuvyerekeye n'ibiciro nibaza yuko ugiye kuraba karite y'ivyo dufise y'ama produit dufise turi ku giciro cyo hasi cyane kuko bifise karite nziza cyane yo kugwego rwo hejuru. Ni kuvuga ko ngenda vuga igiciro ca kimwe mwosanga n'ukuri ibiciro biri hasi. Sinzi ko nogira ko turafise nk'isongo igugwa 1200 ni songo 100% pure. Turafise jus de banane nziza cyane 100% pure nayo nyene sans sucre ajouté igugwa igihumbi. Tukagira n'ugwagwa rugugwa igihumbi. Hama tubandanije ama droite hariho ngaha anya gauche hariho sauce tomate novuga uko ariyo ya mbere ikorewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi nziza a base de tomate y'ivyamwa atabindi bintu vyongewemwo nziza karite nziza cyane. Novuga yuko igugwa agapièce kamwe kagugwa 550 francs. Urumva ko ari amafaranga makenya uravye karite yayo. Turafise farine de bouillie nziza cyane. Novuga ko mubaje bose ku expose ngaha nta numwe twabatunganya karite nigugwa 3000 francs. Urumva ko ari amafaranga makenya ibihumbi 3. Tukagira ifu y'ibigori novuga yuko ufatiye ku kilo kimwe igugwa 1700 mugabo nifu nziza cyane yera neza atakindi kintu namwe kimwe kindi congewemo isa neza iri presentable ku meza. Turafise n'umuceri mwiza wa muceri ugwira cyane novuga wo mu Tanzania uwutetse usanga urutetera rumwe rurukwawo ugugwa 2000 francs ikilo. Hanyuma turafise n'agapiripiri keza cyane novuga ko ari qualité très supérieure yandi mapima yose yo baboneka ngaha. Agapima kame kakagugwa amafaranga igihumbi c'amarundi. Murumva yuko ku kijanye n'ibiciro vraiment turi ku biciro byo hasi promotionnel. Hanyuma ku kijanye naho umuntu yo dusanga turafise ama point de vente ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Hariho point de vente dufise iri kuri impande ya Mutualité Solis kuri avenue de l'Université. Turafise indi point de vente iri mu Kigobe avenue Kiyege juste impande ya Université BIU. Turafise iyindi point de vente iri mu isoko kwa Sioni. Inyuma y'ama point de vente yacu turafise ama alimentation dusanzwe dukorana notamment za Global Alimentation zo mu Kigobe ku Gaharawe aha muri ville n'ahandi ku yandi ma alimentation ari surtout muri sud zikote Kinanira. Hanyuma ikindi no babwira nuko aho hose dufise inganda nkuko umugenzi wanje yababwiye
haba mu Cibitoke, haba mu Ruyigi, haba imakamba, haba ingozi, ahakorerwa ibitandukanye. Ayo maproduit naho nyene murashobora kuyasangayo bitabagoye. Hama nkaba no bamenyesha uko dufise n'umudistributeur agréé afise amaproduit yacu menshi surtout les boissons ari Igitega. Juste hepfo y'isoko gatonyi akaba afise ibintu by'ibinyobwa vyose n'andi maproduit yacu yose. Hariho inzu ikiboneka iranditse ko iri coloré n'amabara yacu ko ari mu distributeur agréé wo hashika wese yoca mumenya. Hanyuma nawe nyene akaba afise n'abandi no kwita aba demi distributeur basanzwe bakorana bari mu ntara zitandukanye nka Muramvya, Rutana, aho umuntu ashobora kuronka facilement ayo maproduit bitamugoye. Hanyuma kuwagira ikindi kibazo cyose yokenera kubaza yombaza jewe umu responsable commercial ku nimero ya telefone 79 20 40 ubusa canke akabaza directement ku nimero yo ku kazi ari fixe 22 27 36 91. Murakoze. Merci beaucoup, murakoze cyane. Ndumva mufite ibintu vyiza cyane kandi bishimishije. Mwavyumvise, c'est des choses de qualité yo hejuru, ibintu vyiza bifasha umuntu kandi bon novuga ntibidasangwa hose. Donc mukene no kubasanga ahantu hafi ni muze kuri Boulevard de l'Indépendance en face ya stade Intwari muri stand 160 bari présent muri foire ya 4e édition. Karibu cyane. Merci beaucoup.